bababwire ngo Kukayi iki kiganiro mugikurikire ariko hari ikindi kintu naco maze imisi mbona tuze turiga gupartage ibintu vyiza yego kweki mushaka ko twamaze ko turapartage ryo kwambikana ibara ngwino ni mubireki ngwino umugore asobanutse umugore nyene muzima atanga ibintu bizima ikintu cyitwa gutegura ivy'agaciro abantu ingo zubu nta banga rindi atari ukwitegurira ico umuntu ajamwo ntimukaje mu ngo mwiruka ntimukaje mu ngo ngo nuko naka nawe yagize mariage mbega ujanywe n'iki mbega utwaye iki ico ga Pamela ntitwagishobora ingo zizoshobora kumara kabiri kandi reka nkubwire ngo akagumye bagumako iyo bavuga akagumye bagumako abari kuvuga yuko yego bizobamwe bitoroshe ariko shindiriye ariko Pamela batwumve neza ibi ndiko ndabivuga ko ngo ziri normal zogira ibibazo by'urutonde zogira ibibazo bindi atankofe atambugita ataca umubiriko niko tuko turavuga kugira akagumye bagumako nukuvuga ubwo rugo gubake ntugende uvuga mu mutwe ngo agakomye kose ndacomotse ngo ndaruvuyemo komeza akagumye bagumako kandi ibanga ribangirwa ingata twaye twabivuze ariko kuba ariko baratotezwa kuba ubuzima bwabo buri en danger abo sibonavuze jewe abo bazivuyemo mvuga ngo nugukiza agatwe kabo nugukiza ubuzima bwabo kubera nk'umumaze kuronka abana basurira abo bana uriho ntibazoregwa n'izina ryawe utakiriho baregwe nawe vyoba vyiza ubasohoye ego birashika kandi ikindi naco n'utararonka uruvyaro nawe nyene ari muri ayo mabi uretse ko arabakubitwa vy'ukuri twasanze akubitwe ko yatari ko aravyara abana batangwa n'Imana nico kintu cyonyene batiba abana batangwa n'Imana mu gihe batanga umuntu niyopfa azira ico rero nibaza yuko ku gihe cayo Imana igahitamo kuguhezagiza umwari izomuguhezagiza mugabo byo bisaba kubukiriho rero ivy'imvugita ivy'amahiri ivyo mvuze nti hunga kuko ivyo ntibiri mu byo umugambi w'Imana mu rugo kinaco novuga ndangiza nuko iyo tuvuga gutegura kw'abantu iki kintu umuntu wese yarakwiye kucumva kandi akagihagurukira erega ureka gutegura uwo mwana wawe azomukazana wanje canke umukobwa wanje bigore jewe mugabo nanje ni ntamutegura nanje iyo ngarukira aja kumbako nzomaramara kandi nteje ibibazo urundi rugo rero tugire aho tugarukiriza dusubire aho hambere kukakera kandi naho hambere wumva hamye hariho n'ibigabo hariho n'amashirasoni ariko nagomba nkubwire ngo umuntu arafise imyaka agerako agahitamwo iciza n'ikibi hitamwo iciza hitamwo kubaka urugo rwiza hitamwo urukundo ivyabaye iwanyu bizitanye ntibikwiye kuzitana ku bana bawe ntibikwiye kuzitana ku mugore wawe umugore agakubitwa kubera aho urubona kwa wakubita umugore bihuriye hehe nawe hinduka rero nibaza yuko dufashe ingingo yo guhinduka fashe ingingo umunywanyi wa Pam Channel TV yuko ugiye urugo rwawe rugiye kuba akarorero mu mibano mugiye kuba akarorero mu miryango iwanyu abatahora bahateba bagiye kuzohateba kindi naco numva nogaruka ko mu vyingo ingo hari abantu basenya ingo tumenya abo tugendana bwa bwenge Imana itanga ubusabe
n'amahunda gusenga mpure nabo dukwiye guhura nabo, abo dukwiye guhura ntiduhure. Kandi hari n'abantu Imana yemera mugahura ejo bakakubabaza, naco ni cigwa. Ariko ukuye bicahe cigwa ntubiherere mu kubabara, kuko iki kintu jegereka kumbako iyo umuntu akubabaje, iyo umuntu aguhemukiye hari ico yigishije mu buzima bwawe, wakimenye neza leçon apprise ni yahe kugira ejo ntuzosubirwa muri uwo mutego. Kindi naco novuga, ibintu vyose kugira bikunde, kuko urugo ari umugambi w'Imana, dukwiye kugira ubucuti n'Imana ku giti cawe bitandukanye nuko uvuga ngo narumvise. Wewe nawe n'Imana nayahe experience mufitaniye, nayahe mabanga wabikije Imana wumvise hanze. Hari abantu ivyacu bisenyuka pa kubera bitari gusenyuka, ariko kubera twabahaye ivyo bakoresha mu gusenyura. Rero je nako ndifuza yuko nta kuntu wogerageza ukazura bibwira Imana abantu bakayimenya inyuma. Hama n'umuntu wobibwira ukawumvise umutima wakurongoye kubimubwira. Nta kuntu wogerageza mupfasoni mugenzi wanje ukirondemo hamwe ahantu biki vyawe, kuko ndavyemera kandi je ndavyakira. Ni vyiza Imana izokurongora iti genda uyage nanaka bigufasha, kuko ni wo kwiyugarana wo turika. Na Yesu yari afise intumwa bayaga, simvuze ngo biyugarane, ariko mu kwiyugurura kwawe ugira amakenga, ugira ubwenge, kuko aziga Pamela nitutagira gutyo bizokwama bituyangarana. Amikiri naco kwitwa umugore ni ukwitwa amaboko igihumbi, ukora umwanya urenze wabandi bose bakora. Kandi kwitwa umugore si kibazo, n'umugisha. Twahereye tuvuga Fanta Orange, wisororere Fanta Orange, kubona Imana yarakuremye mu buryo bwiza nk'umugore. Ikindi naco wemere kuri umufasha, ufashe ibintu vy'imyidogo bireke, bizokwama bigwa kuri wewe ngo nibiki ngo yagize iki. Umve ndakubwiye wa mu mama we ufise Imana, ibi bizogenda bihera. Ejo abana bahaguruke baguhezagira, ejo umugabo bahaguruka guhezagira. Umugabo ubanza gukoboka. Umuvyeyi wanje yambwiye ngo umuntu ngo aruhuka bamushize kwa kavu. Ibintu rero vy'amasieste n'amatereya yandi amafilme yose tubanze dushire ku ruhande, tubanze dutangwe gukina izacu. Erega ubuzima bwacu n'iyindi filme, emera igira ama episode, emera igira ama saison, emera iryohe. Ndangiza kukayi kandi jewe mukayi ibikombe nabibonye, mukayi tuba tumwicaye, ariko ngo bababwire ngo kukayi iki kiganiro mugikurikire. Ariko hari ikindi kintu cyo maze imisi mbona, tuze turiga gupartage ibintu vyiza. Ko iki mushaka kutwamaze ko turapartage ryo kwambikana ibara, ibyo ni mu bireki. Umugore asobanutse, umugore nyene muzima, atanga ibintu bizima. Statut zanyu zija kwibiki, réseaux sociaux zanyu muriko muraba ibiki. Raba ibintu bizima ube muzima, usa n'ivyo uraba, uvuga nk'ivyo wumviriza. Umuntu wese agira isoko. So ja kuri Pam Channel TV, gira like, subscribe, urumva ka kantu vyose mugende mufyonda, notification fyonda. Nukuri je murakoze, nahora ndabakurikira, ngiye gukomeza ndabakurikira, ariko ico ndabifurije mukomere. Pame mukomere, mukomere kandi gukomera kwawe niko gutera ubwoba. Amen. Hari gihe rero Imana ikomeza umuntu ukashitangura kwiyorosha. Yagukomeje emera ukomere, gusa ugire guca bugufi. Imana ibakomeze, ariko mukomeze muca bugufi. Ukomeze uri umama ameze neza, ikuduza wemera hikugejeje, ariko hacira bugufi. Uko vy'ukuri muri abantu ba grave cyane. Nanje ndabashimiye abantegereje, abariko baranyumviriza. Nushavure nuko nyene nakundi nihanganire, utabikunze switch off ari ukundi. Oya je nababwiye ati vy'ukuri basi vyumvisha umwana wawe, basi tumutegure generation yindi. Twebwe turi muri generation solution.